What's up guys? So uno munsi tuvuge kuri bon, pardon gatoya. Bon, ibi video biratanguye kuba biri kusana. Uwundi bon. Finally! Ubu ngira ndashobora kubivuga. Summer Hit 2025 yahashitse. Kandi ni Sadbi ahejeje gushira level hejuru cyane hamwe n'indirimbo yewe nshasha Kirisese. Oh yapani. Sabaweli skaptini awe muntu abantu batuzanile vemoso zitatu kita my life urakonta wanna see I'm so down my account irakonta. Iyo ndirimbo igisohoka yakiriwe neza cyane. Views zirenga 800,000 mu ndwi imwe. Wanashaka ngira ubu muri kumuraba iyi video yobigeze ku ma views arenga amajana 9 hafi umuriyoni. Ama challenge ya TikTok asha umurundo hari iziva ngaho iwacu mu Rwanda, UG, Kenya, bref East Africa yose ikira vibra kuri rhythm ya Kirisese. Rero mwese muko muraba iyi video nimanze mufate umunota, shira telefone hasi twese dukomera amashi Sadbi. Ntabeshe nanje ntabyo nari niteze kuko muyibuke nari naragize video umengo haraciye ukwezi kurenga aho navuga yuko atahiti yo muri sama turaronka nta hit yo muri sama turaronka. Sadbi nawe yamfatiye ku majambo ngira mwarabonye kaje ka video yaciye apibia ku mahezo sosiye yiwe. So apparemment iyo video yanje mperuka gusohora kuri hit sama yaranose ama reaction atari make ku ba artiste wonga hakaba Sadbi yavuze ko hit sama izo view yiwe agira ati hajya nta hit sama iraboneka. I don't want peace. I want problems always. I don't want peace. Bon. Okay vyaheze. I want problems always. Ati warayisabye ngiyi rero. Reka rero turabe ibyatumye iyo ndirimbo ishobora kuba hit kandi ndaza kugaruka ko kuri ico kibazo abantu benshi biyumvira muri uno mwanya. Ati izo views 500,000 z'umunsi umwe zavuye. Ego, ico nico kibazo kiri mu mutwe w'abantu muri uno mwanya. Donc, asseyez-vous confortablement et c'est parti. Chambe na mbere iyo ndirimbo si indirimbo iri ngaho par hasard. Ni indirimbo ifise stratégie imeze neza cyane. Yaba kuri côté ya production musicale, visuelle na promotionnelle. Sadbi kuri iyo ndirimbo yatoye gukorana na Champuru Makenzo, umu DJ et producteur azwi muri South Africa, yamenyekanye ahanini ku ma featuring yiwe na Costa Titch, RIP. Notamment ku ndirimbo nka Gang, Canke Just Do It. Hit zakwiswa amamiliyoni n'amamiliyoni y'amaviews. Rero shwa yo gukorana n'uwo producteur si pas hasard. Sadbi yashatse kuronka sound iri 100% authentique amapiano. Kuri côté visuel naho kidomye gukorana kuri iyo projet nka John Elart nyuma ya kamera. Resultat twaronse clip ifise visuel iz'ukuri, ifise style iri sombre, izana ambiance y'iki gangster ukuntu. Décor, lumière, mouvement za kamera ntaco fise ndabivuga ko byose byari biri nickel. John Elart yarakoze akazi keza comme d'habitude, big shout out. Ikindi kintu kigize clip wanashaka kigize yose ni chorégraphie. Choreography yo ndirimbo iri simple ariko iri efficace, amapa aroroshe kumenya kandi arajana neza na rythme y'iyo ndirimbo. N'abadanseur yazanye muri iyo ndirimbo bari top, n'abadanseur professionnel baratumye indirimbo igira uburyohe budasanzwe iyo uri kurayiraho. Ntanje ngiramaze kwisubiramo nk'incuro ijana. Osi na challenge ya TikTok yasohotse imbere ya clip yayo yaratumye haba hype nyinshi kuri iyo ndirimbo. Rero gerageje kwanaliza urabona ko iyo ndirimbo irimo travail nyinshi, osi n'ama investissement yaratwaye agafaranga ariko byari bikenewe kuko ubunye irikira carton. Reka rero turabe kuri ca kibazo abantu benshi bari kubari yumvira muri no mwanya. Ati izo views 500,000 z'umunsi umwe zavuye. Ego, ico kibazo nyene. Kuba tabikurikiye hari kuri uyu wa gatatu aho benshi twabonye clip ya Sadbi iva kuri 300,000 isimbira kuri 800,000 views. Apana no mu kiringo cy'umunsi ariko c'amasaha. Abantu rero batari bake baciye bagira amakenga baravuga yuko izo views ziri booster yuko yaraziguze. Abandi bakavuga ati wapi izo views nizo ni King Satura arakaze. Ico no babwira mwese muri mukuri uti gute. Ico benshi mutazi nuko ku boostinga views kuri YouTube biremewe. Wanashaka biri muri platform ya YouTube nyine via ama campagne publicitaire. Kubashoboye kubibona aho rero ngira mvuge ku bantu bari hanze y'igihugu kuko sinibaza uri ngaha mu gihugu ko ushobora kubona ama publicité yo kuri YouTube
Bo kiretse ukoresheje VPN. Rero kubashoboye kubibona, iyo utanguye video ya Kirisese hariyo agapeti message kaca kiyafisha hejuru ya video kanditse ko comprend une promotion payante. Uti rero bisigura en fait bisigura yuko uwo artiste canke equipe yiwe barije YouTube kugira igire promotion y'iyo video, ico twita YouTube ads. Rero kubera ivyo iyo video irashobora kwaparesa mu ma suggestion, donc comme publicité imbere yandi ma video, canke carrément ikaba recommandé ku bantu batari abonné. Bimwe usanga ugiye kuri YouTube anahajye nyene ukicugura YouTube ijya page ya mbere ushikira nk'ubu ugaca usanga ko Kirisese. Iyo rero ni recommandation. Donc ego Kirisese irashobora kuba yararonse promotion, ariko si ca wanashaka ni vyiza, ni stratégie iri classique izwi cyane muri industrie musicale. Aba artiste benshi baranayikoresha, ba Diamond, Burna Boy, Drake n'abandi ndi sûr n'abandi ba artiste banga barabikoresha naho bitamenyerewe cyane. Gusa attention ntibisigura ngo izo views ngo sizo. Aho rero ntitwumvikana, izo views ni za vrai n'abantu baravye iyo ndirimbo, kuko nimba ushaka kuraba nimba izo views ari za vrai canke za faux, hariyo akandi kamwanya koroshe, uraba ama like n'ama commentaire. Rero nkuko mushaka kubibona, igihe indirimbo ya Sadbi yari kuri 800,000 vues, yari ifise 27,000 likes na plus de 3,000 commentaires. Iyo ratio nayo iri logique, iri cohérent ni views sadbafise. Iyo bitaba bimeze uko ngira murabibona à gauche, iyo ari ama views ari booster usanga ufise views nyinshi, ama likes make n'ama commentaires make par rapport ya pourcentage y'ama views. Ku batarabitahura ndashobora kubaha n'akandi karorero. Fata ko ari nka kujya limiteur ihora ifata igashira ibiyafishe binini ya muri centre ville, comme ça wewe aho urenganye hose ugaca usanga wabishaka utabishaka waravye izo information. Rero nkaco kimwe ni just promotion. Jewe kini kintu cantangaje wanashaka cangyoheye nukubona Sadbi n'imyaka amaze muri game, izo nguvu yakoresheje mu kugira agere promo y'iyo ndirimbo, aratamba arapartaja akancokoza mu video kugira ndamuvuge, aguma akora ama dance challenge, azana nyishaka nk'iyo mu artiste agitangura iyo game. Nukuri si ibintu twamatuna misi yose kubona mu artiste kumwaka ku mwaka yamatuzanira ibintu bishasha abandanya yevuriwa. Rero mu guhereza n'iyi video Sadbi yaragize annonce ya sama tour yiwe amatariki ni le 20 juillet, 2 août, 15 août na 5 septembre. En tout cas adwari événement d'Igoshe nimba tayandi mama pour mufise iyi sama muzocero. Sur ce, John Sozerenga, je vous dis à la fois prochaine pour un nouvel épisode. Take care of yourself and I tell you next time. Peace.